Nasubiye kubaramutsa abanywanyi mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Musanzwe ikaze ryo gukurikirana amakuru abariko aravurwa cane hirya no hino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tubashikiriza amakuru yo kwizera abariko aravurwa, bimenyesha amakuru bitandukanye, amakuru avurwa ku mbuga ngurukana bumenyi, eka mbere na za nkuru zinyegezwa abarundi turazibatohoreza tukazibashikiriza mukazikurikirana ku misi yose ngaha kuri shene yacu. Muragira mukurikirane amakuru yihuta arabana n'igisata ca politike, aho ibintu bibandanya kuba bibi cane hagati y'umugambwe CNDD FDD urongoye intwaro y'igihugu c'u Burundi n'umugambwe utavuga rumwe n'iyo leta iri ku butegetsi wa CNL urongoye n'umushinga amateka Agatoni Rwasa. Ivyo bibandanya kwibonekeza nyuma yuko hari abanywanyi b'uyo mugambwe wa CNL bivuga yuko bafashwe bakaba bapfunzwe. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru nabwo nyene turaza kubashikiriza ibirabana n'iryo hunyangwa ry'agateka ka zina muntu, ndetse hari izindi ngoro z'uyo mugambwe wa CNL ziriko ziraturirwa irya nino mu ntara zitandukanye ga mu gihugu c'u Burundi. Ravyo turaza kubigaruka ko twabateguriye muri aya makuru. Turaza no kunyarukira ku yandi makuru ariko aravurwa cane kubirabana n'imbuga ngurukana bumenyi, tuzi no kubashikiriza n'amakuru avurwa ku mukuru w'igihugu President Evaristo Ndayishimiye. Wowe utegerezwa kuba warafyonze kuri subscribe canke se s'abone, kuko iyo fyonze ko turonse bene aya makuru n'ibiganiro nk'ibinyene tubashikiriza ku minsi yose iyo tubirungitse cuba mu mbere barashikirwa navyo. Reka ndasubire ndabaramutse nabaye kaze mwisango y'amakuru muragira mu yakurikirane nkuko twayabateguriye ingingo imwe ukwayo. Nemeje kubabwira ko rugeretse hagati y'umugambwe CNDD FDD n'umugambwe CNL urongoye n'umushinga amateka Agatoni Rwasa, ndetse hariko harakogwa amabatandukanye k'uyo mugambwe, ingoro ziriko ziraturirwa ndetse n'abanywanyi b'uyo mugambwe bagafatwa bagapfungwa ataco bagirizwa. Nyabitsinda ingoro zibiri za CNL ku rwego rw'umutumba nazo nyene zaraturiwe. Uwo mugambwe wa CNL mutavuga rumwe n'ubutegetsi burongoye igihugu c'u Burundi warambuwe ingoro zibiri zo ku rwego ku mutumba wa komine Nyabitsinda yo mu ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'igihugu c'u Burundi. Zaraturiwe ziratokombera nk'uko nyine amakuru aturuka ngaho abandanya arabivuga kuri ivyo nyene biriko birabera muri iyo ntara ya Ruyigi. Bivuga yuko abarongoye umugambwe CNL ku rwego rwo ku mitumba batunga urutoki abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi, ndetse kandi nyine bikavuga yuko bishobora kuba vyaragizwemwo uruhara n'imbonerakure zibandanya zirakora amabi atandukanye. Abarongoye intwaro nabo ku mitumba bakaba bamenyesha ko bagiye gutanguza amatohoza ngo hamenyekane abinyegeje inyuma yako kabikabishe. Ivyo nyene bikaba bivuga yuko vyabaye mwijoro yo ku munsi w'Imana uheze, nibwo ingoro y'umugambwe CNL iri ku musozi wa Nyarumuri muri zone Muhwazi muri komine Nyabitsinda yaraturiwe n'abantu batamenyekanye. Ayo makuru aremezwa kandi na Nyirubusa Bertrand yarongoye CNL muri komine Nyabitsinda, ahatomora neza ko ibikoresho bigizwe n'intebe hamwe n'amameza vyari muri iyo nzu vyahiye biratokombera, ndetse n'inzu zikaba zarasambuwe ku buryo bugaragara. Uwo arongoye CNL aho nyene muri komine Nyabitsinda akaba yagiriza umukuru wa zone Muhwazi Misago Joachim ko ari warongoye akabwi kimbonera kure umuhari nyine wo gwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD zitatu ko arizo zoba zarakoze ibishoboka vyose kugira ngo bashobore kwinjira muri iyo ngoro bafise ama essence babashe kuhaturira nk'uko nyene vyagiye biravurwa, ndetse akaba ari n'amasanamu yagaragaje yuko ariko ukongene vyagenze. Vyongeye mwijoro ryo kuwa mbere iyindi ngoro nanone y'umugambwe CNL iri ku musozi Nyaruganda muri iyo zone nyene nayo yaraturiwe nk'uko abajejwe umutekano n'abajejwe intwaro aho nyene babandanya barabisigura. Umushinga ntahe Nzirubusa akaba ababazwa nuko kutihanganirana muri politike biguma bifata uwundi muvuduko uteye amakenga, na cane
hagati y'uyo mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD n'abanywanyi b'uyo mugambwe utavuga rumwe n'uyo uri ku butegetsi wa CNL. Arababazwa cane kandi no kubona ikirere ca politike kicugaye cane ku rubuga rutugururiwe imigambwe ya politike itavuga rumwe na leta iri ku butegetsi. Umukuru wa zone Muhwazi Misago Joakimu ariyamiriza ivyo vyose yagirizwa, akavuga yuko atazi imvo zituma baturira izo ngoro, kandi akaba yemera nuko agiye gutanguza amatohoza ngo hamenyekane icoba cinyegeje inyuma yako kabi kabishe. Ariko bamwe mu banyagihugu bakavuga yuko vyoba ari ugusamaza abanyagihugu, nyamara ariwe avyinyegeje inyuma n'akagwi k'imbonerakure zivurwa mu mabi atandukanye ngaho muri iyo zone. Ibyo kandi bikaba vyaragiye biravurwa cane aho hagaragaye icuka cibi hagati y'iyo migambwe yombi, nyuma yuko n'umushinga amateka Gatoni Rwasa yazibiwe n'imbonerakure aho yari yagiye mu birori vyo guhimbaza imyaka 3 uyo mugambwe umaze wegururiwe gukorera mu gihugu c'u Burundi vyemewe n'amategeko. Bikaba vyaratumye n'ivyo birori bitaba muri iyo ntara yari yagiyemwo, ndetse akaba nabandanya nawe anashikiriza amajambo avuga amabi akorerwa abanywanyi b'umugambwe wiwe akozwe n'abategetsi barongoye igihugu c'u Burundi n'imbonerakure zo mu mugambwe wa CNDD FDD. Reka dutandukira amakuru ariko aravurwa cane ngaho mu birabana na politike, tuje mu makuru arabana n'iterambere ry'igihugu. Amashirahamwe yigenga yoba afise akamaro akahe mw'iterambere ry'igihugu? Amashirahamwe yigenga yoba afise uruhara mw'iterambere ry'igihugu nkuko bivugwa cane na muganga Guillaume Ndayikengurutse, nkuko yabishikirije nyene. Bivuga yuko amashirahamwe yigenga arafasha cane abanyagihugu kwitegurira imigambi y'iterambere leta iriko irategura, kubera abari ku rubuga arabona ingorane ziri mu gihugu zimwe n'indongozi usanga zidashoboye gushikira, ndetse ayo mashirahamwe yigenga akabafasha mu gushira mu ngiro imigambi ya leta itandukanye. Ariko naho biruko ayo mashirahamwe ngo arahura n'intambamyi zitari nkeyi, arashobora gukoreshwa n'abanyapolitike ugasanga atagishoboye guterera mu iterambere ry'igihugu, arahura uburyo bukwiye, ibituma aca akorera mu vyiyumviro vy'abashaka gutsumba ivyo yategerezwa gukora. Ikindi ngo nukungene yonyene atihagije, aho usanga avuga ko ashira imbere ingendo ya demokarasi iriko ugasanga iwabo ntayihari. Ikindi ngo ni nukubura ubumenyi bukwiye bwo kugira ngo rishikirize ivyo ryategerezwa gushikiriza. Ivyo bikaba nyene vyarashikirijwe na muganga Guillaume Ndayikengurutse mu gihe urunani rw'amashirahamwe Care International Burundi, Action Aid Burundi na Reja rwari rwaramutse rumesha ikiganiro kubamenyesha makuru mu ntumbero yo gushikiriza ivyo amashirahamwe yigenga ahurikiye mu mugambi dukurire hamwe ufashwe mu mugongo n'umuryango w'ibihugu vya Buraya Union Européenne au Burundi. Azoganira ko muco bise table ronde izoba ku magenekerezo ya 7 na 8 mu kakaro uyu mwaka w'ibihumbi 2022, akaba yarabishikirije ku munsi uheze hari kwigenekerezo rya 30 ruheshi uyu mwaka w'ibihumbi 2022 nyene. Banywanyi bacu mukunda makuru n'ibiganiro tubashikiriza ku minsi yose, nawe nyene twe twabateguriye yari karavurwa cane mu bisata bitandukanye nga mu gihugu c'u Burundi. Nkengurukira bakenzanje bafasha kuyatoza bakayarungika, anjewe nkayagutunganyiriza ukayakurikirana ku minsi yose. Nkengurukire mwese mwabanye natwe mwisango yacu y'amakuru, bunabandanya munakurikirana ibiganiro tuba turiko turabashikiriza ku minsi yose. Utarafyonda kuri sabone nababwiye mu ntango z'aya makuru yo wafyonze ko uko turonse bene aya makuru uba mu mbere banashikirwa nayo. Utarafyonda ko akana akaryo keza cane ngo ufyonde ko tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro vyacu vya misi yose. Reka ndakengurukire mwese mwabanye natwe, nanabipfurize ibihe vyiza, muhezagirwe. Amakuru arabandanya ngaha kuri chaîne yacu nagahwana.